Flavor n'indirimbo zafashe isari maze imisi 10 ninga iri kogwa YouTube 11 indirimbo dufasha kugira amashetani indimbo y'Imana indirimbo duhezagira indirimbo dusha muri mood indirimbo yono hari gihe muri mood uvubengo nyene wo kwigume imisi yose you don't want to move from there you have to stay there man. Asante sana nuko dinye umeze neza ça va très bien we ngoro ufise rimwe gusa Impamvu anyway izovyivangamo Let's ko mudusabira ngo ivange karaharawe izovyimomoramwe nuko gasoke mutumire wacu karibu cyane hari umeze neza murakoze cyane gose gaka microphone cyane gose murakoze cyane gose cyane asante sana isabizi black effect yano the star system karibu cyane muri the star system ho tuguhereza isi ijuka zo kumenya nirondera ngo twibera hehe hafi y'Imana gato kubirenge vya imisi yose onye babizi amen hallelujah urazi bigi ego twamaze kwakira Aline mugabo ndashaka banza duha umurongo umwe wo muri Bible inondwe cyane mu gatondo wamufashije tusangize ka twumviriza natwe dufashe twandike n'ikiganiro nta murongo numwe wo muri Bibiliya baguhaye ureka kugufasha haleluya amen hanyuma nyene n'umurongo mwiza uri muri Yohana 3:16 ni wa wundi nyene kuvyerekeye urukundo rw'Imana niko gwatumye itanga umwana wayo haleluya amen umwizera wese ntazapfe rubi roko twizeye Kristo dufite ubugingo ngo ariko bamwakiriye bose yabahaye gucika abana b'Imana haleluya amen ikibabaje sasa ntacho haleluya ndiko ndabona biguku ntari serie nyene ne no nifoka tumenye ko Imana ibaho kandi iramugenza bati yari nashitse muri soza Black FM abariko baratwumviriza bose abari muri ville abari Bujumbura abari hagati mu gihugu Aline yamaze gushika muri studio za Black FM kandi umurongo ubafashe mwese en fait je kubwanje nta byinshi no vuga ko kuko n'umurongo abantu benshi batitaho kandi ari umurongo ubafasha kubera ko abantu bose bodukunda ariko bagahemuka ariko urukundo rw'Imana rujya gwatumye ujya mwana w'ikinege no muri example nusho gufata umwana wawe wamubyedeje ari kinege numwe nuwo kubwira ati muntu izindwi imwe ntupima kumumuha ariko wewe yaremera aramuduha aremera kandi ko napfa rubi ariko byose arabigihanganira kugira ngo twebwe tugire iki tubeho ubudashira tugira nk'ubugingo budahera ariko kandi ivyo byose kugira ngo donc itugaragariza urukundo dufitiye nibaza rero yuko ugo rukundo ariko twari dukwiye guha agaciro kuko ivyo dukorera byose bikorana ubuntu ikabikorana urukundo asante sana nuko ivyo rero nuko abafashe kabaherekeze muri nondwi yose Imana iradukunda cyane amen merci beaucoup Digne ariko kandi rero imbere ko tangwa igano cacu cuno munsi abantu bataziriho Aline niyo nkuru ni muntu ki murakoze cyane Aline niyo nkuru nyene nuwakiriye agakiza akunda Yesu akaba ari umupantekote nyene pantekote umuco w'isi kunahangwa pantekote umuco w'isi nta mu buterere mu butero bwa mbere ugeze kuri station abatandukanye kunahangwa yego hatandukanye hariyo pantekote na pantekote umuco w'isi iyi pantekote umuco w'isi iri muri sepake muri sepake mvuga sepake nyene n'abashengero nyene ari muri pantekote n'urunani ari mu Burundi gusa ari hose mu bihugu byose sepake irahari no muri Kongo umuco w'isi bashagiye mu izina rya gute bo umuco w'isi nyene tuhari kubwo kumurikira abantu bose nko muri Kongo yitwa pantekote kwa ni pantekote umuco w'isi nyene mu Kirundi uko nyene ni pantekote umuco w'isi bari baza ko acavuga rimwe dimonde yego niko yitwa ifite amamuko mu Burundi yego oya twe tuva dufite amamuko muri Kongo abatuvyaye mugabo ziri hose pantekote umuco ahubwo rero jamatsiko nshengira ndabe kuri skin za live ndaravye sanga Aline yambaye image yambaye kala isa n'iriya kala iriranye ku ruhome rwa ego hariya ari imbere uko witazana ukiri muri wawe uvuga ati je ngende mu kiganiro wigize yumvira kuza ususanije ni image canke wari usanze nyine ufise programme yo kwambara uko nyene abarongorwa namwe muri bo bana b'Imana rero ni muka wera ndongoye ko kubibamwo kuko yarazi kibanza nza gushikamo ko ari cyiza cyane abarongorwa namwe mu w'Imana
asante sana anyway Aline kurimba kwawe nimba ce ntihetse uzogeze kuri kiganiro nawe we muri this ego duhujwe n'umutwa Kivodo Jean Patrick ego hakivodo mupfane kimure kuki twari duhujwe na Bashiri Bashir niwe Bashir dia Bashir byanye yakora mu gitondo Bashir indundi ego niwe yaduhuje naraharonkeye umugisha kandi ndabashimira cyane ego kuva kiya gihe uza muri Black Fe gushika ino saha cyo cyiyongereye ku kazi kawe kameze cyo nkaho cyabuze cyane ndamaze gutera intambwe ikomeye cyane 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 kandi uri kurabiraba urabona ko imbere ari heza nyene nabaye akagumye baguma kuba batose ibakwe cyo kumviza ikigano kiyagiye kuko ababonye twari turi kumwe twagomengo na Kivodo nyene n'abandi bitandukanye ducije mu mayange Aline ni Aline niyo nkuru right tubwire ubuza bwawe bw'umuziki imeze gute watanguye ryari utangurira hehe mbega muri page goti ntakuvuruga ntakubwira ati kukirimba wenyene kuko indirimbo iko ndaboneza uririmba urako nirimba indirimbo uri kumwe n'andi baririmbyi batandukanye barashaka bamwe no gukizo tari cyane gose kuba mwenda nabazi bimeze gute ubwiye kariyeri yawe umuziki byatanguye gute biza gute mu bantu bikora gute murakoze cyane Aline niyo nkuru nyene yakijije akiri muto afite imyaka 12 niyo yakijijwe yarafite impano yo kuririmba ko yatangiye kuririmba muri Sunday school rero yabigumyemo burya uyu murimo wo kuririmba benshi bafite ingabire bafite umurimo ariko uburyo buragora cyane urumva yuko byari muri jewe ariko burya bwo kuvuga tugende muri studio usohore ugure YouTube ushire ko ikintu ciza birakomeye cyane benshi birabagora rero hageze umwanya nyene harageze umwanya ndavuga ati nkwiye kuhaguruka nkore kuko ni ikintu cyaguma kidudubiriza muri jewe mwishengero uraririmba mwishengero nta kibazo uraririmba ubwo murareyo nta kibazo ariko kubera baze bamenye kijya kintu kiri muri we gikwiye gusohoka hanze gishikire benshi ni wowe wenyene kwitahura ukamenya Imana yaguhamagaye ukavuga tukondi kose nkwiye guhaguruka nkakorera Imana yego ariko ishengero gushigikiye mugabo canke ni yamashe kuba nk'abapantekoti ba vrai nk'abapantekoti ba vrai usanga bibagwa ko babemera ko baja kuririmba bonyene bahogetse muririmbira muri bakorari bimeze gute biteye wawe murakoze cyane hanyuma ishengero kudushigira kwishengero ari kubwo kudusengera no kuduhanura ariko ishengero nishobora kubuza ikiri mu muntu kuko Imana imaze guhamagara umuntu imuhamagara ari wenyene ikamuha umurimo rero umuntu akwiye kumenya kijya kiri muri we hanyuma agahaguruka agakora rero ishengero niryo vuga ati ntukore kandi ari ikintu gishobora gufasha benshi ego cyane Tuzi kwikwe na Aline abone yuko ibisha kuduva ngo Alice Aline ariko ni Aline abone ko turi muri Black FM watubwiye uko kurimba ukiri muto ubijamwe ukiri muto muri studio wagenda watwowe nandi byemeze gute ntagize ubwoba azimwe nk'abigiye mshaba mama bagira ubatse ndafite abana wafise abana ego ndafite abana bangahe babiri asante sawa ego mfite umuhungu w'imyaka 14 14 wow umuhungu w'imyaka 14 mfite n'umukobwa afite imyaka 12 yayikwijije ejo wow joyeux anniversaire kuri we ego Charline niyo nkuru ahari God bless you Imana igumihezagire amen muvyeira uyo ukiri muto ni nkuru ndende ariko Imana ni nkuru ego iyo nayo umenga twari tuyishaka abasha bimeze neza oya no gusanga ahubwo ihuriranye n'indirimbo par contre mu ndirimbo maze kwirimba zose kuva ugitanga kwirimba uramaze kwirimba ubuzima bwawe cyane ndafite indirimbo ya mbere natanguriye amenifuta machozi narabivuze kuri Black FM ingene nyene navutse mu muryango udakijijwe inzoga narabivuze kenshi aho Imana yakuye kuko mama wanje yaranywa kweri urumva urugo ruta papa nyoye mama kanywa ugaca usanga n'abana bavutse banywa urumva ko bitaba bimeze neza rero maze gukizwa imyaka 12 nahuye n'intambara zikomeye pe zikomeye za zindi zotuma ndeka gakiza ariko nabandi anje nsenga Imana ndasenga rero Imana namanaguye amosozi mama wanje yarakijijwe urugo rwacu rufite amahoro rero nanyuze mu byinshi yari muri bimwe
byerekana ubukuru bw'Imana ko yamanaguye amosozi narize kenshi ego cyane Paul sana by the way urakoze ariko Yesu n'umwami Yesu n'umwami aranagaje byose abikorera ku mwanya ego cyane cyo ndamukundira ntace ndahari kuba intahe no guhanura abandi bakobwa ingene bashobora kuba mu buzima bw'agakiza kuko kubera uzovuga ati ndashitse nyene ku nyishu y'Imana uba waranyuze kwe ni ryajambo vuga ati ushaka kunkurikirana yikorera umusaraba wiwe n'umusaraba wiwe apana umusaraba wugi umusaraba wiwe hanyuma nkurikire rero narawikoreye kabisa hageze Imana iravuga ati mwana wanje ndaguhanaguye amosozi pe yego nk'umukenyezi muno muzima ubuzima bw'umuziki ntubuzi intambamye ugendera hura nazo zikagwa zimwe mbe zigatuma yumvira ko hagarika zindi kagusubiza inyuma ukababuzuke nizihe intambamye ni nyinshi nk'umukenyezi nka jewe ifite intahe ikomeye nk'umutware wanje yarafashe urugendo kuva muri 2013 niyo yafashe urugendo nyene aja muri South Africa aja kurondera urumva yuko naciye nsubira muhira urumva iyo myaka yose ariyo byinshi nanyuzemo rero nce ndabifatanya no muziki urumva yuko biba bikomeye cyane ariko ku bwa Yesu ndashika ako yaragarutse mugaho naragaruka nubu ariko ndafite ibyizigiro kuko haracera ibyizigiro no mu ndirimbo bivuga ati urarinzwe twakoranye na Sabasi narakavuza ko kantu haracera ibyizigiro ngo nayo igiti cotema kizosubira kandi gishamike cyame imbuto rero ibyizigiro mba ndabifise ndizera yuko yamujanye zo mugarukana ego ariko mugabo kazo kamatsiko tubabarire twarisha tukavuga tukayaga birasanzwe amatsiko kwitubwira kazo kamatsiko cangira yagiye 2013 muravuga ku telefone ego turavugana nubu yariko aranyandikira mbaza kwiganiro cyatevye ariko arankurikirana ari live ego wow tumuramutse cyane ego wow ariko rero yaratevye ntiyatevye none cyane aka message amenye ko ndamukumbuye gusa imyaka 10 utamubona imyaka 11 mfite umukobwa nyine asize afite amezi 10 yakujya imyaka 12 mujema ntamubona akeneye kubona se nyene oh la la yego n'imyaka yose kugira ngo umurindire cyangwa wakurindiye bimeze gute jewe novuga yuko si jewe ariko ni Kristali muri jama imbaraga kuko birakomeye muri ubwo buzima ufata iyo myaka yose Aline yanyuze mu byinshi rero ari ibintu ushobora kuvugira ngani ivyo tovuga ariko ndashima Imana impa n'uyu mwanya guhagarara nkivuga Yesu kuko nace nsubira muhira n'ubumba muhira ariko nyura mu byinshi wumve kubera ubone witwe nyene izina uri wari ufite umugabo ukwiriye biba bikomeye cyane rero ndi naye kuri benshi no hanura benshi abadamu sinzi ariko muga kajamo kamwe kanyu mwacari kumwe mu mwacari kumwe mugaho muri jewe kuko jewe sinshaka kuvanga abana ndacamurindiriye amenye ko ndamukunda abimenye kuko ico navuze man uzondinde kugomba kumenya ubuzima bw'umuntu ari kure yanje ariko ico nkeneye gusa kumenya nuko dufitaniye abana kandi abana arabiwe ico nico nkeneye kumenya ahari akomeye ni bon ariko simba nkeneye kumenya ubuzima bw'iyo ngo ari mu biki ahagaze mu biki ariko arakora ibiki kuko ivyo byose vyotuma ntashobora kubandanya gwa rugendo ntashobora guhagarara neza rero nirinda bijye byose bishobora gutuma ndaba inyuma nkazoba inkingi y'umunyu nkaraba aho Imana ishaka konja kuko ubuzima bwanje ni ubwiwanje jenyene Aline niyo nkuru rero igitsibo nzocambikwa jenyene naho afite ubuzima bwiwe akazongarukira n'ubundi acamurindiriye nzovuga ati Yesu habye icubahiro uramutse wumvise naho ko yashinze ubwiwe hariya naho byose Yesu habye icubahiro agarutse Yesu we naze n'ubu nyene nk'akarorero ugasanga aragarutse yamaze gushinga urundi rwigo hariya kaca kugarukira bati rero kuko biraba kandi bimaze n'igihe zo ati genda bwira ngo byabaye yari distance byaratsiko nihangana mbabarira mugabo uriya ndamufise nawe ndagufite ngaho burya ndakunda Imana kuko ngo mu bintu twiyumvira ibyiza gusa rero Imana ucumbwira Aline niyo nkuru yicaye aricara nyine arindiriye nyine umuntu hanyuma Imana ikimukorera nyine ibintu bibi oya
Dawudi arabivuga neza nta muntu yiringiye Imana zo kwikorera amaboko ahandi hazogera umwanya ngende nikorera amaboko kandi niringiye Imana kiretse no banaravuye mu nzira y'Imana ariko ndi mu nzira y'Imana koko izomenya ibikwiriye ibinkorere kandi byiza ico nyene ndabizi cyane ariko ndabizi ko ari kenshi dusenga tukavuga ngo Mana duha ubwenge cyane cyane abagore imisi yose yo dusenga tuvuga ngo Mana duha ubwenge duhe no kuba umugore dukwiriye kuba ariko kandi ugasanga Imana irakumva n'ivyo ugasanga hari ikintu yaretse ko kiba ndazi kubizi cyane nk'umuntu asenga ni kubera iki dusenga kandi tugasenga tutagabishanya tukabitanya ariko Imana ikemera ko kijya kintu kiba kubw'umugambi mwiza yaravuze ngo wagiye mu cobo c'intama yararetse yuko ajayo kandi azi neza ko zishonje ariko ntizamujya niwo cawe wumva gute ko Imana ishobora kotoreza ikintu ikakireka kigapasa kikaba hama kandi kareka Maria na Yosefu baragiye mu bukene bwigane bugarira sivyo barareka neza umuvinyu urahera kandi bahica cyane ariko nuko bashaka kugaragaza ko ariho bari ni kubera iki udashaka kwiyumvira nawe ati Imana yashaka kubireka ko biba mugabo peut-être pour une leçon canke kubera yindi mpamvu murakoze cyane burya buri muntu wese arafite ico yiremeye muri we rero je ndafite uko ubuzima bwanje namaze mu mutima wanje namaze kwihimana rero ivyo nyuramwo biba biriko birantunganiriza intahe ejo nzobwira n'abandi no kuma gukomera kuko maze kumva amajambo menshi abantu bambwira kandi biba bikenewe ko nja mu murimo byinshi bimbwira ati ari stop nk'uyu muziki yari umwanya bambwira ati none gashaho amafaranga gute ufite abana ukemera ukiheba ukayajana mu ndirimbo ukagira gute nkavuga ati ndiko ndakora Imana irikirambwira ko gukora kuko iyo ndagikoze nico kimpereza amahoro rero ibiri muri je biriko birama amahoro no kuma guhagarara binyereka yuko iyo ndiko ndaja si habi rero mba nizerera mu Mana simba shaka ikintu kiza kumbwira muri je ko hari negative ari ikintu kibi mu buzima bwo kwihangana nzosanga ndiko ndarangiza nabi no kiza kimbwira reka ndabicemo ndabinyuremo ariko umunsi nzoshika mu mugisha wanje uzuba ari mwiza kandi udasanzwe urakoze amen akaza kayima kuri iki nyene tuza ku ndimbo yawe nshasha uri kumwe Mr Jenny Boyce Forever ni ku uwo mushinga ntahe wawe nyene asuza gusupporter mu vy'umuziki canke ni wowe wimenya muri vyose murakoze cyane je gusa kumbwira ko haje biramaze kuko urabona burya abo tunigana nabo saba inyama n'amaraso nahari hariya sinovuga yuko unsupportinga muri vyose no ariko gusa kuvugana nawe biba bikwiye burya kenshi tora twitaho amafaranga paraporo y'ubumuntu no kumenya agaciro k'umuntu amafaranga arahera ibintu bikagira ariko agaciro k'umuntu ni ikintu gikomeye cyane rero indirimbo kuvyerekeye umuziki wanje nahisemo guhagarara jenyene hanyuma managere wanje ni Imana arazi ingene angenza ndanyura muri byinshi rero ni wamenya ca muri ndaca muri bande muri twa dukorwa dukitoya nkora kuko ndakora ndumutayere ndashona hanyuma abantu bafite imuzu bazanira bashonere Imana ibaha umugisha hanyuma Imana ikamezagira rero muri jewe nije mfata ujya mwanzuro bivanye n'umurimo muri jewe second onsa ya mafaranga nkeneye ikanambiri nkeneye abana amavuta nkeneye iki nkavuga ati rero aha amaso ugara kira kintu cyose ndayatanze muri iki niko mbayeho narinze kuraba ibibazo mbafise ego bivanye n'ukuntu webe umurimo w'Imana ngize ikibazo kimwe c'amatsiko murakoze kimeze nk'uko ufata gute bajya abantu dukunda gusanga muri ville mu mabarabara nandi agenda atandukanye mu bibanza bigoye kuvugiramwo ubutumwa ugasanga mugabo umuntu yaba umushinga naye cyangwa umukenyezi yahagaze yashize amanga atabwoba ariko avuga ijambo ry'Imana bari abantu bafata gute niko kuko rero gukomera gufata ukikuri ivyo wakunda ukabihereza abandi rero bajya burya biratandukanye burya mu ubuzima bwo mu mwuka n'ubuzima bw'umubiri biratandukanye rero iyo umuntu yinjiye mu mwuka ntaba ari we yiganza ariko abaganzwa n'ivyo mu mwuka rero namba shobora guhaguruka ngaha nkagenda mwibarabara nkashira amanga kuko Imana irabwira ati ngo shika mushira amanga ko ndi kumwe nawe rero ujya umuntu ashobora guhagara imbere y'abantu ariko aravuga ubutumwa hajya muri we ntaba ari uyu mubiri kijya gusa kigaragara nk'ikibiri ariko abarinda ishusho yo mu mwuka imwa gukomera no kudatinya ego nuko no bivuga
jewe gifite akabazo je nefise nyene wisha nyene uvuga ubu ni pasiteri canke wasanga bisanzwe umuntu nyene umukozi kuko w'Imana nimba utari umupasiteri naho ndabigusabira murakoze cyane hanyuma niko bampamagara n'abantu ariko ndumuvuga butumwa umuvugabutumwa n'abapasiteri batandukaniye he umuvugabutumwa n'umupasiteri umuvugabutumwa n'umuntu evangeliste nimugende muhindura amahanga nyene mubazane kuri Kristo rero turababwiriza ubutumwa nk'ubu ariko baranyumviriza abatarizera Kristo ntibamwizere kuko muri Yesu niyo harimo byose umugabo arashobora kugutabana umuvyi akaguta ariko uri muri Yesu bamahoro kuko Yesu arazi kwambika ubwiza umuntu isi tomoha Yesu arazi gutanga agaciro isi totanga Yesu arazi gutanga nawe utoba wisize utoba wagize guta ariko bakubonye bakubona kuri beauty koko ufite Yesu. Wow. Thank you so much. Ariko mfise akabazo. Buryo umugabo arazi ko umurindiriye. Arabizi cyane n'ubu ndamubwira ndacyakurindiriye. Acha kwishura gute? Ngo nzoza. Nje ngavuga ati Yesu nukuri. Acha kumubwira akajambo kamwe gusa hamaze tubandanya na forever. Kajambo wifuza kumubwira wipfuje kubwira kuva kera utabwa rumwe kumubwira ko mekaro kanyirose iyo occasion ukamubwira kuri microphone za Black. Murakoze cyane ngira ahari yo bangiriko aranyumva ariko atahura amaranga mutima yanje. Hanyuma anyumpe nk'umudamu azokora ibibereye kuri je bizotuma ntamaramara. Mani mubwishe. Wow. Bigi nkundira twigire ku ndirimbo yatuzinduye. Yana usindi n'indirimbo Forever ari kumwe na Mr John White. White kariko buke. Ni Mr John. Ni Mr John gusa. Mr John mwahuye gute? Murakoze cyane. Je sindi gene no bivuga kuko ni Imana. Mwombwira ati sabasi nkuru nza mwahuye gute ni Imana. Rero Mr John indirimbo ya Forever maze gusohora indirimbo naraciye ku kiganiro ku radio imwe kwanze indirimbo ya Forever sinigeze ndayiriha narishe video nico gituma uri muri Imana urikorera kandi umuntu yayindiye n'umurimbyi w'indirimbo za Sekira aba mu Rumonge nyene yarampamagaye ku telefone arambwira ati Aline ndagukeneye ahantu kanaka kuri studio mu Kamenge kandi ngene kuguhuza na John rero John twarabagenzi ko twigeze guhurira mu kiganiro mugabo nitwe dufite yamishikirano ya communication cyane kumbe bari barahuye sinanzi ko ari John rero ambwe ati ngo baguza n'umuririmbyi indirimbo uyizane wewe i Forever nari compoje kuva kera kuko mfite indirimbo nyinshi ariko bikeneye uburyo ariko ndizera kubw'Imana nzoshika ku cy'Imana yamvuzeho hanyuma je ndagenda kuri studio sanga yamaze kuriya na facture hanyuma barampereza n'indimbo ya Aline hanyuma cyambwira ati zana indirimbo canzana indirimbo aje kumuzana John sanga ni John inzi tuzinanye urumva John acambwira ati ni indirimbo yahe ndamubwira ati ni Forever ndazana couple nawe nyene acazana iyo couple ya kabiri ego niko twahuye umuntu yitwa gute yakuriye mbatari ibanga yitwa Nicodem kandi Imana imuha umugisha sinzi izina ryo gikirundi ariko yaratakaye ku murongo ariko ahari Imana imuha umugisha ego cyane ufite indirimbo nyinshi ariko ubona gucagura indirimbo Forever why Forever yicaguye mu ndirimbo y'ijoro office uza gukorana na Mr John hama ide yo kwandika indirimbo yaje gute Forever kuko ndafite intahe ikomeye nico gituma kenshi ari umunsi navuze ati bambwiye ati mbega mu baririmbyi ukeneye kuzohura nabo ninde navuze ati nkeneye kuzohura na Aline Gahongayire kubera n'umudamu yumva n'umudamu ushobora kwicara hasi mukaganira mwamaze kuvugana ntiturigera tuvugana ariko ndasaba Imana umunsi umwe naho tutazokorana indirimbo ariko tuze duhure gusa twicare ndamuganirize mba mfite byinshi byo kuvuga ndabahuze nawe ego ubukoze ibyo yotanga message bigafasha benshi cyane cyane abajene cyane cyane abantu benshi mu rugendo duhura na byinshi rero Aline yarahuye na byinshi rero Forever iri muri bimwe arahana Imana yankuye nico gituma natanguye atabaho Yesu uri mu ruhande rwanje ari joro ryari ry'umubabaro cyane ariko narakubonye Yesu rero ari igihe Satana abategura yuko ahantu ushobora kuhasimba ikintu akaba yakikwimbiye akavuga ati niryo herezo ryawe kuko icyo Satana akeneye ashaka yuko twege twizera Imana ko twoba abantu bandagaye abantu bagenda bavugwa nabi kuko niyo misi ya Satani nico gituma usanga majorite abantu babaririmbye usanga bamwe kariyere zabo bariko barabavuga uko batari ariko uyu Yesu wacu agerageza kijya kintu go Satani yatwimbiye
akafata akagifuka akahaba iryo joro satana abashaka yuko ko twohona twoba kariyeri yacu yofutika ariko Yesu yarahabaye rero yaje ari message ivuga ati Yesu uri ibihe byose seke mu buzima bwanje Yesu ni ibihe byose mu ubudamu bwanje ubuzima bwanje bw'ubuto Yesu yabaye ibihe byose mu buzima bwanje kuko nakijije mu bihe bigoye nca mu ntabara mu bihe bigoye gushika nagiye ku umugabo aragenda mbanye n'abana ibyo byose urumva ko Yesu ari forever mu buzima bwanje rero iyo message kiraza murakoze satani n'akagome je numva intahe yawe ni ndende kabisa nitwo bivamwo bisanzwe ikindi kintu naco asari umuntu ariko aratahura l'histoire ngo donc ayididimu canke yayikurikiranye yes indirimbo yawe uko bivanye nuko washaka yakigwa n'iminsi maze yarasohotse yego ubone yakiriwe gute indirimbo yakiriwe neza ntiyakiriwe nabi kuko uko mbona irikiragenda ntirikiragenda nabi kandi abantu barakiriye message neza cyane yego nuko abateri bake haba muri gospel canke muri secular byo bari kubakora umuziki target nimwe nuko binjiza amafaranga n'ubutumwa bukagira gute bugasohoka no kuvuga ngo bashaka mu bice bibiri atanga ubutumwa busohoke bwabwo muri secular canke bwabwo bw'ijambo ry'Imana ariko kandi nawe aronka ikintu asigarana kizogaruka kugira gute kumusereza kugira ngo aronke uburyo bwo gukora izindi ndirimbo wewe nawe nk'umunyimvyi wa gospel muri ivyo bibiri ushira imbere ikihe kubera iki murakoze cyane ndatandukanye cyane kuko jewe ico ndaba imitima ikeneye gufashwa niyo ndaba rero jewe sindaba ngo ninjize ndabishiramo kandi ari umwanya mora nicara nkariramo soze agakoroka neza nkavuga ati Imana uyu murimo wawe umaye nkunda kwibwirira Imana kuko je ni Imana nyene ndakabebe kayo iyo nyene irabizi nyene mora nicara nyene nkayibwira biragusha uko nyene byanca ndabibwira biragusha urimenya kuko jewe urabona yuko umutima wanje ukeneye gukora rero wavuze ati sinzomaramara rero biragusha rero iyo mana nyene bisha ikimenye ngene bisha nyene ikabikora nkaca mbona igitangaza kivuye kuri we ibintu bikagenda neza rero biba bikomeye cyane yego biba bikomeye pe ariko Imana ni nziza cyane Ega Imana iza cyane yabwiye ati umenifuta machozi indi ndirimba akubwira ati usichoke indakubwira turarinzwe indakubwira ati sitachoka kusubiri indakubwira ati forever ndimba hereje kiyambe mwumvise yitwa machozi umenifuta machozi imaze umwaka isohotse ya kabiri yiheruka nayo yitwa forever izo ndirimbo zikugwa yitwe wandika Aline niyo nkuru mukurikirane urabe histoire umvise ushaka kumenya byinshi by'ubuzima bwiyo byinshi biri ngaha nyene yagiye ashinga intahe hama bigende fresh agiye subscribe na like kuri YouTube yiwe bigende fresh sana 65 69 65 69